Cyubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba ari nawe aramutswa ishyirahamwe ry'Ubumwe bw'ibihugu bya Afurika aganutse ava mu gihugu ca Ghana mu rugendo rw'akazi aho yagiye kurongora inama yahamagaje y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize ubumwe bwa Afurika ku kibazo kijanye n'amagara y'abantu. Ibihugu bigize ishirahamwe ry'Ubumwe bwa Afurika bifatanije nabo basanzwe bafatashanya mu iterambere ry'igisa c'amagara y'abantu biyumviye ko iyo nama ari inkenegwa kugira ngo bashobore kurangiza ikiza ca sida, kurwanya ingwara z'ivyaduka eka mbere no gukinga impfu z'abavyeyi batakaza ubuzima bariko baribaruka kambere no kubaho neza kw'abana. Iryo hangiro bihaye rero ni hangiro ryo gushika mu mwaka wa 2030. Mu vyo rero bashimikiye ko cane nuko abanyafrika bo kwihingurira imiti bakoresha hanyuma ikindi kigira kabiri no gutekanya no kurondera uburyo no gufasha bugenewe amagara y'abantu. Ikindi no gushishikara inyigisho zikomeza uburongozi bwiza kugira ngo ivyo biyemeje mu cyo gisata c'amagara y'abantu bije mu ngiro. Baremeje rero urupapuro rw'inzira ruzobaranga muri ivyo bikorwa kugira ashike kuri iryo hangiro ryo gushika mu mwaka wa 2030. Iyo nama rero kandi yabaye akaryo keza ko nyencubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ashikiriza intambwe igihugu cacu kigezeko mu guteza imbere igisata c'amagara y'abantu mu bijanye n'isuku n'isukura, mu bijanye no gukingiriza, mu bijanye n'inyigisho zihabwa abenegihugu kugira bikingire ingwara, mu bijanye kandi n'inyigisho abenegihugu baronka kwirondoka janye n'amagara meza, gufungura neza eka mbere yararonse n'akaryo ko gushikiriza na rwa rucanco rwa malaria ruheruka kongerezwa mu ncanco zikora mu gihugu cacu Burundi. N'incubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yarashoboye kuganira n'indongozi zitandukanye zaba iza Afurika eka mbere n'izo ngaho mu karere mu mashirahamwe atandukanye baraganiriye ibijanye n'imigenderanire n'iterambere. Yarashoboye rero no gukeza mu maso mu yandi umuperezida aheruka gutorwa wo mu gihugu ca Benin aho yamwifurije kuzoranirwa mu mabanga aheruka gutorerwa y'umukuru w'igihugu. Imbere yo kurangiza urugendo rwiwe mu gihugu ca Ghana nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarakiriwe ku kirimba i Accra na mugenzi we John Dramani Mahama. Baraganiriye rero bashira hamwe ku migambi yokorwa niyo bandanya mu ntumbero yo gukomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'u Burundi na Ghana.